Kaze mwese mubandanya gukurikirana imbonesha kure BTV muri ano makuru twabateguriye tuyahereye kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi wahimbajwe mu Burundi ku civugo mboneza mu bumenyi ni mube akarorero mu kugwiza umwimbu. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Muri ano makuru nyene turaza kubiganira inkomoko y'uwo munsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Ido nido y'ayandi makuru ni mukanya. Umunsi mukuru wo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi wahimbajwe hano mu gisagara ca Bujumbura ku civugo mboneza mu bumenyi ni mube akarorero mu kugwiza umwimbu. Ivyo birori hano mu gisagara ca Bujumbura bikaba vyari vyatewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Ni inkuru twateguriwe na Benoît Sindayigwanya. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi wahimbajwe mu Burundi ku civugo mboneza mu bumenyi ni muba akarorero mu kugwiza umwimbu. Hano mu gisagara ca Bujumbura ibirori bikaba vyatangujwe na defile y'abakozi bo mu bice bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu. Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu yari yateye iteka ivyo birori, yamenyesheje ko ibice birenga 90% vy'abakozi ba leta bamaze gusubizwa uturusho. Mu gisata c'abakozi ba leta dusuzumye tusanga ibitari bike vyaratorewe umuti, ibindi bikaba bibandanya bivuye ku kugene ikigega cifashe. Abakozi ba leta ku rugero rurenga 90% baramaze kuronswa twaturusho twari twarahagaritswe kuraho ubusumbasumbane bw'impembo bwibonekeza mu bisata binyuranywe vya leta. Nayo uwaserukiye urunani mpuzamasendika Kosibu Nsavyimana Celestin akaba yasiguye inyifato umukoresha kwiye kugira. Nuko uyu munsi kugira ubeho vyavuye ku karenganyo kari kiganje muri ico gihe, hanyuma abakozi bava kiyamiriza. Muri uko kukiyamiriza ako karenganyo ubuzima bwa bamwe bwarasigaye, akazi karahagarara, ibikoresho vy'akazi bimwe biraturirwa, ibindi biribwa, eka akajagari karasasigwa indaza. Niho rero amareta bakoresha kambere n'abakozi babona ko ibiganiro ku kazi ari vyo vyonyene bizana umuturama. Ukoresha mwiza yigenza runtu, akabera imboneza bajejwe, akamana ntaryo yitwarika bakoresha atanumwe akuyemwo, akamasuzuma ko akazi kariko kagenda neza. Bibaye ngombwa agafasha uwo bigoye atamukankamiye, agahimbarwa nuko abakozi biwe botera imbere. Mukoresha mwiza yamateza amatwi akoresha, akumviriza ingorane bafise, akabafasha kuzitorera umuti, urusaku akarwegiza inyuma. Umukoresha mwiza aho umukozi mu bandi akicisha bugufi, yerekane ko ari kibirengeye, akishira mu kibanza c'abakoresha, akamayumvira ico yari gukenera iyo aba yariwe mu kibanza c'uwo mukozi. Tubamenyeshe ko hano mu gisagara ca Bujumbura ivyo birori vyari vyatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye, uhereye ku cegera c'umukuru w'igihugu, umukuru w'igisagara ca Bujumbura, bamwe mu bashinga amateka, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abandi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi wakomotse muri yegeregere yagizwe n'abakozi n'amasendika y'abakozi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baharanira agateka n'uburenganzira bw'umukozi. Hari kuwa mbere Rusama 1886. Ido nido na Patrick Hatangimana. Uko umwaka utashe ahatari hake kw'isi kwigenekerezo rya mbere Rusama harahimbazwa umunsi mukuru w'abakozi n'akazi.
byose byatanguye ku igenekerezo rya mbere Rusama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 886 aho inani z'abakozi bo muri leta zunze ubumwe za Amerika bakora egeregere bakiha amabarabara basaba ko umukozi yogira agateka agakora amasaha 8 ku munsi. Kuwa mbere Rusama igihumbi kimwe n'amajana 889 ipari mu Bufaransa niho haba inama rukokoma mpuzamakungu ya kabiri yahuza abakozi b'abasosiyaliste mu ntumbero yo kwibuka abagenzi babo muri Amerika bari bazize guharanira agateka k'umukozi. Ubwo hanyuma iyo tariki yahavuye iba umunsi mpuzamakungu wo guharanira agateka n'uburenganzira bw'umukozi mu bihugu nka vyose vya Buraya na Amerika. Ni kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 948 aho iyo tariki yatangura guhimbazwa no mu bindi bihugu bitari bike vyo kwisi. Umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi ushitse uno munsi mu gihe abantu barenga miliyoni 2 kwisi aribo bariko bararondera akazi nkuko tubisoma mu cegeranyo cishira hamwe mpuzamakungu ry'akazi kwisi OIT mu mfunyapfunyo. Mwico cegeranyo nyene OIT imenyesha ko kuva mu mwaka wa 2020 abakozi barenga miliyoni kwisi bugarijwe n'ubukene budasanzwe kuko umwe wese ahembwa amahera ari munsi y'amadolari 2.15 ku munsi kandi bidandazwa ku isoko bitera bizimba. Nayo abakozi barenga miliyoni 8 bafise amikoro abayabaye bagahembwa umwe wese amahera ari munsi y'amadolari 3.65. OIT iramenyesha kandi ko ubusumbasumbane bw'imishahara butera bwiyongera ku isi, nayo ibice 58% kwijana vy'abakozi bose bari ku isi bakaba bakora badafise amasezerano y'akazi ico bita contrat de travail mu rurimi rw'igifaransa, bigatuma abenshi aho gutera imbere bagomba basubira inyuma, umwimbu nawo ugatera ugabanuka. Uyu munsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi ushitse kandi ahatari hake ku isi mu nganda zitandukanye bariko barasezerera ibikorwa vy'amaboko y'umuntu mu guha ikaze ibikorwa vy'amamashini akora mu kibanza c'umuntu ico bita système de robotisation canke intelligence artificielle mu rurimi rw'igifaransa. Ikibazo cyo kuronsa amatongo abasangwa butaka kiriko kirigwa na leta muri rusangi hamwe n'ubushikiranganji bwo gushigikirana ku buryo bw'umwihariko, bivugwa na Ildefonse Majambere avugira ubwo bushikiranganji. Ni nkuru twateguriwe na Benoît Sindayigwanya. Ikibazo cyo kuronsa matongo abasangwa butaka kiriko kirakurikiranwa neza mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo gushigikirana, bivugwa na Ildefonse Majambere avugira ubwo bushikiranganje. Ikibazo cabo turakizi kandi turiko turagikorerako. Mwaravyumvise yuko leta yafashe ingingo yuko abasangwa butaka bafise ishaka ryo gukora twobaronderera amatongo bagakora. Itongo mu Burundi ni ikintu kitoroshe, ni igikorwa gisaba kucitondera. Turi ku kivi rero, turamaze guca mu ntara za Gitega, turamaze guca Karusi, turamaze guca Mwaro, turamaze guca za Rumonge turaba amatongo ahari. N'izindi ntara turiko turagerageza kugira rusasuma. Muri no minsi rero turiko turagira rusasuma y'amatongo yose ahari ashobora gushirwa mu minwe y'abo bantu kugira biteze imbere. Ntitwabahevye rero kandi akamo twaragakurikiranye, turi ku kivi. Mugabo murumva yuko nimpaka tugende buke buke turabe ko atatongo twasize inyuma, hanyuma turabe kandi nuko nabo basangwa butaka ayo matongo turose abakwira. Nayo kubibaza ko umwe wese muri abo basangwa butaka azoronka itongo rya wenyene canke ko bazobashira hamwe, Ildefonse Majambere asigura ko ivyo vyose bizovana n'amatongo baronse uko angana. Harabibaza batumwe wese bazomuha akamanyu kiwe canke tuzobashira hamwe. Ivyo vyose bivana n'amatongo tuba twarose, n'abantu bavuga bati twebwe tuyarose twoyakoresha. Ubu rero turi mu gikorwa cyo kuyegeranya ahari mu gihugu cose.
tubibutse ko ubwoko bw'abasangwa butaka basanzwe babeshejweho n'umwuga wo kubumba inkono ibitagishoboye kubandanya bibabeshaho muri kino gihe tugezemwo. Umugambi wo kuzibira ibinogo mu mabarabara ugiye gusubira gutangura vuba, bikaba bishikirizwa na Lieutenant Colonel Bigirimana Constantin arongoye ikigo ARB. Anne Loris Ndongozi yaduteguriye iyi nkuru. Haraheze igihe kitari gito ikigo kijejwe amabarabara mu Burundi ARB gihagaritse ibikorwa cyari kimaze iminsi cyaratanguye cyo kuzibira ibinogo mu mabarabara atandukanye agize igisagara ca Bujumbura. Inyuma y'iryo hagarikwa ry'ibikorwa haracaboneka amabarabara menshi mu gisagara ca Bujumbura yuzuyemo ibinogo bitari bike, ikaba ari n'intandaro y'uko ibarabara riri mu ivyo binogo ryononekara gose. Mu mabarabara amwe twaciyemwo twiboneye ko ivyo binogo biboneka ku bwinshi. Aho ni nko kwibarabara y'igihugu nimero 3, kwibarabara bita kurya abashinwa rimanukira iruhande ya kaminuza y'umuco yo mu Kinindo, neza na neza haruguru y'ibiro vya zone Kinindo. Muri ico kibanza urabona ko ibinogo vyamaze kwaguka cyane, mbere biboneka ko mu minsi mike iryo barabara rizoba ritakirengana. Ahandi haboneka ivyo binogo ni kwibarabara ryitiriwe Rage, eka ndetse no mu yandi mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura atari make. Kwico kibazo c'ibinogo mu mabarabara, umuyobozi mukuru w'ikigo ARB Lieutenant Colonel Bigirimana Constantin arahumuriza abanyagisagara ca Bujumbura ko ibikorwa bigiye gusubira gutangura vuba. Umugambi wo kuzibira ibinogo mu mabarabara ngo uba warahebwe, ni wahebwe. Twagize ibibazo vyo kuronka ibikoresho, murabizi ngaha mu Burundi nta kaburimbo twikorera, ariko iyo kaburimbo ubu duheruka kuronka amatoni 400 tugiye dutangure gukoresha ibikorwa. Hari n'izindi 400 ziri Dar es Salaam. Tugifise ikibazo gitoyi cyo kuronka ingene turiha amadolari bakeneye. Rero dushaka ko dufashanya muri ico gikorwa ca pavage, dufashanye muri ico gikorwa cyo gusanura ibinogo mu mabarabara. Ubu nibaza ko dusa n'abazobitangura neza mu ndwiza, hari ivyo tukiriko turitunganyamo. Uwo muyobozi asaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi gushikiriza ikigo ARB aho hose hibonekeza ibinogo mu mabarabara. Tubandanye n'ayandi avugwa mu makungu, tukaba twateguriwe na Nakimana Jules. Haci imisitari mike ibonekeza ubushuye budasanzwe bitewe n'ihindagurika ry'ibihe muri Aziya yo mu manuko bushira uburengero ku mugwa mukuru w'igihugu ca Bangladesh Dhaka. Mu ndwi yahera bwarageze ku rugero rwa 4 gushika kwa 5, urugero rutari bigere rushikako na rimwe mu c'imyaka 30 iheze muri uko kwezi kwandamukiza turangije. Muri Philippines ibipimo vy'ubushuhe byarageze ku 38 n'uduce 8 kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 27 ndamukiza, igipimo kitigeze gishikwako muri ico kiringo c'umwaka. Ubushikiranganje bw'indero bwaratangaje ko bitewe n'ibipimo vy'ubushuhe biterekanwa hamwe n'ihagarikwa ry'akazi mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu, baterekanwa ihagarikwa ry'ivyigwa mu mashuri ya leta mu kiringo c'imisi 2. Amashuri yegwa n'iyo ngingo akabagera ku 47. Mu karere ko hagati gashira uburengero bw'igihugu ca Birmani ibipimo vy'ubushuhe byarashitse kuri 45 kugenekerezo rya 24 muri ico gihugu. Mu bihugu nka Vietnam, Thailand, Cambodia hategekanywa ko ibipimo vy'ubushuhe bizogera ku rugero rwa 40. Avuga makungu tuyarangiza mu gihugu c'Ubwongereza, nyuma y'amezi 3 umwami Charles wo mu Bwongereza yasubiye ku mirimo yiwe yari yahagaritse biturutse ku ngwara ya kansere. Ingoro ya Buckingham yaratangaje kuri uyu wa 5 igenekerezo rya 26 ndamukiza ko umwami Charles wa 3 agiye gusubira ku mirimo, bakabashimishwa nuko amagara yiwe ifashe neza n'umukenyezi wiwe Masako. Ingoro ya Buckingham kabiri yatangaje mu kwezi kwa 2 ko umwami Charles wa 3 akwaye ingwara ya kansere. Ni kuri iyi nkuru duciye turangiriza ko amakuru twabateguriye. Tubashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, dushimire abadufashije kuyatororokanya. Amahoro y'Imana abane nawe.